Ndi n'iteka ridasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri kino kiganiro nabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyama nije ndabategurira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akaba ari najewe nabibashikiriza. Muti mbega uyu munsi psychologue waduteguriye amakuru avuga kuki? Uyu munsi nabateguriye amakuru avuga ku mateka y'uwahoze ari perezida w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila. Muti Joseph Kabila nawe amateka yiwe yamuranze nayahe? Muri kino kiganiro turaza kubashikiriza amateka yiwe, turaza kubabwira aho yavukiye, turaza kubabwira aho yize, turababwira amamuko yiwe, nukuvuga abavyeyi biwe, turababwira akarere yavukiyemo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turababwira imbere yo kuba perezida w'igihugu ca Kongo ivyo yakora, turababwira imyaka yamaze ariko arayobora igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira kandi n'ukuntu perezida Joseph Kabila yavuye ku butegetsi agasubirirwa n'umuperezida asanzwe ahari uno munsi. Turababwira n'ukuntu vyagenze. Psychologue rero nkuko nayimejeje kubibabwira nije nabatunganirije kino kiganiro, akaba ari najewe ngomba ndanakibashikirize. Ukaba utari bwagire subscribe kuri runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ugire subscribe, ushike mu muryango wagutse, ugire na like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Uze kuduha naga comment, wandike commentaire, utubwire amateka tutashoboye kuvuga yaranze perezida wahoze ari perezida w'igihugu ca Kongo, Joseph Kabila. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishike henshi hashoboka, kuko turashaka n'umuryango wacu yuko wokwaguka. Reka tumire amateka gatoya rero turaje tubabwire mw'idonido rya kino kiganiro amateka n'ubuzima bya Joseph Kabila yahoze arongoye igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turasubiye kubaramutsa, sangwe ikaze mw'idonido rya kino kiganiro. Joseph Kabila Kabange yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 971 ahitwa Hawabora ya kabiri mu ntara ya Fizi mu buraruko bushira uburengero bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abavyeyi biwe ni Irora Desire Kabila wanawe nise, hamwe na nyina wiwe yitwa Sifa Mahanya. Joseph Kabila yize amashure yiwe y'intango mu gihugu ca Tanzania mu gihe yarakiri umwana, ndavuga aho niho yize mu gihugu ca Tanzania. Yagize kandi amahugurwa ya gisirikare harimwo no mu Bushinwa. Muribaza muti none imbere yo kuba perezida Joseph Kabila yakora iki? Imbere yo kugenwa kugira ngo abe umukuru w'igihugu, abe umutegetsi w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari umushikiranganje mu gisirikare ca RDC, mu gisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arongoye ingabo mu ntambara. Perezida Joseph Kabila yagiye kuba umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 inyuma y'urupfu rwa se wiwe Laurent Kabila. Yabaye perezida rero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2019. Nukuvuga perezida Joseph Kabila yaratwaye Republique Democratique du Congo
imyaka irenga 17. Kuva ku butegetsi kwiwe nawo muti ibyagenze gute? Yagiye kuva ku butegetsi akubiswe kudeta, yagirizwa kurongora igihugu nabi, aca akubitwa kudeta n'abasanzwe batwara igihugu uyu munsi. Uwo nawe subundi ni Felix Tshisekedi, akaba ari nawe yamukubise kudeta, akaba ari nawe kandi kuva mu 2019 asanzwe ayobora igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amateka yiwe rero ya Joseph Kabila muti yakoze iki muri iyo myaka 17 irenga 17 atwara igihugu ca Kongo? Yagize uruhara rukomeye mu guhagarika intambara ya kabiri ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashizeho itegeko nshinga rishasha mu mwaka w'2006. Arashikirizwa n'ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwa muntu, ruswa canke ibiturire n'ikosora mu matora. Rero ico gihe President Joseph Kabila akubiswe kudeta na Felix Tshisekedi hari muri uno mwaka w'2025 niho yaciriwe urubanza rwa gisirikare yagirizwa inyifato mbi yari umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'inyuma yaho amaze kuva ku butegetsi no kwitwaza ubutegetsi no kuvuga ko ubutegetsi busanzwe buri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo butwara nabi. Joseph Kabila yabaye umukuru w'igihugu mu gihe kirenze imyaka 17 nk'uko nayo nabivuze, kandi yakoze ibikorwa byagutse. Ariko nanone igihe ciwe caranzwe n'imigambi ivugwa neza niyahora yigwaho, ariko iyo migambi nayo ikaba yari irengagijwe. Uru ni urugendo rwa politike igoye muri Afrika, ibikorwa byiza n'ibibazo bihora biyikurikira. Nivyo bike mu ncamake nashoboye kubategurira byaranze canke biranga President Joseph Kabila yahoze arongoye igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Psikologe rero nijene ko ndabashikiriza akino kiganiro. Runo rubuga rwacu nago ni Pisco Entertainment and Media. Ukaba rero utari bwagire subscribe cyangwa ukaba ariho ukibona runo rubuga, urasabwe kugira subscribe, ugire na like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media mu bambere. Urasabwe no kugira partage kugira ngo kino kiganiro naco gishike kure hashoboka, kugira ngo abandi nabo abagenzi inshuti zawe nabo canke abagukurikirana babone kino kiganiro, babone na runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Urasabwe no kugira comment utubwire, kuko turashaka tuzotegure ikiganiro cagutse, ikiganiro kinini atari ino ncamake, ikiganiro kivuga neza na neza ku buzima bw'uwahoze arongoye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Rero ndabashimiye cyane, ukaba waramaze kugira subscribe w'agaciro nk'uko namye ndabivuga. Nawe wumvirije kino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze, ndagushimiye. Imana iguhezagire. Naho gutaha rero mu kindi kiganiro. Thank you.